Famba ntazogenda bisubira ko ku bintu byose bafite ubwanwa bwinshi Famba turuzo kujyana Miss yazoje inyuma bisubira ko ku bintu byose baravye kwanu bahaye ubushimo buri ngamwe mwe batavye mufisi oya sikuvuga uko ico baravye YouTube ifise umuntu areha nkibuye baraba muri kundi umuntu afise ubwanwa bw'agasuguru baraba kote zose baraba abakobwa beza bari muri team yego ngijya timu ya Basherari tia kwanza mikro hapa tia kwanza hapa none sijashaka avuge none oya tureke blague umviriza sindavu mukobwa numye mu Burundi ahari kandi azovuka asa n'umugore wanje Sisi nta numwe ngijya timu ya Basherari bagiye kuba bo Sisi none harundi urabona kubera gisisi wenye none siwe mudemo bafise harundi urabona muri timu Gerard none ngayiwanyu bahaye jojo bahaye rega mboya nta muntu bahaye umurongozi mureke kwitiranya ibintu ubise bavuga ngo nduraye komanda chef fam bamagaye ya Miss umurongozi Miss tugiye kibazo cy'abademu aho tuhicarire Yes, hello bakunzi ba Ashali TV murameze neza Elma Love mari mutade w'ikigwande good and fresh guys hano nko mubona ndi kumwe nakagwi k'abantu benshi kandi vyamamare bitandukanye ndi kumwe n'umuntu afise sheki ya Emilio murayibona ngaha kwanza Emilio aheje kuronka ubunyene no munsi tugiye tuje hehe tuje kubanjuka ndi kumwe na Amisi wa Ihuriro TV ndi kumwe na Kamanda ndi kumwe na Bukuru butoyi bukuru na butoyi Bukuru ni Bukuru nguyo Bukuru ni wewe uri kiriku komanda yes Amisi ni aje salama vie umeze neza Elma Love akanyamuneza kenshi muri yo hapana muri yo no musi muri yo nejo ni miliyaridi ngura musi agiye muri handi bavuga ngo ababosi tumenyane bishobotse muduchore turamukanye muduchorere oya tuvugana ikiganiro yes Bukuru sava ebana I'm okay you are okay neza ya cyo nicyongereza no munsi nawe waje guherekeza Miss canke nawe waje kuro jewe naje nk'umutumire ndibaza watu nasemaga haburana babiri ahagasindumye gusa ndamukeje cyane ya Miss kuko nimba n'umunsi ashoboye kugira kuri ugo gwego ni sawa na kazi zake kazi ambazo anazozifanya niyo ndo maana ameteuliwa yeye kuwa mtu bora na wachano bora nchini kwetu Burundi na akawa mtu wa kwanza ambaye alileta tunzo ya YouTube katika nchi yetu ya Burundi rero kuri ivyo ndamukeje cyane ya Miss dusigure abatuvugiswaye bo avuze yuko mu ncamake yavuze yuko mu bisanzwe hariya imakamba hari abantu babaragane bavuze ingoma rero kenshi bagunda kuzivuza nabi rero bituma tuvayo tukaze Bujumbu yes umwatasi uri ko wapa ari imbere yanjye ntabwo kumane none uri nyamaza jukora uko pemene ya butoyi oya abana batonye banje sinohora kubera abo tora tuvugana ndibaza nk'agasuguru yego mbere ko tuvuga byinshi twaje kwaza dukeze abateguye rino sihiganwa ahubwo ni umwanya wo gukeza abakozi ni kuraje yo gukeza abakozi bari ku kivi bari kwarakora neza ariko nka Miss twaje kwanda nyene wimwe tatizo ko mfupi Kamanda ni aje salama salate salamini umeze neza frema imani kwakire ku kuntu warunyibagiye rega uri munsi ni kunyanguwe oye no nashoreka no apfe wire mugo ko wambaye koti gashaho no gushobora attention komanda razimvye ngaha twese aradusumbya ibiro afise ibiro byinshi ubu burebure bwose bagiye mu Elma Love twebwe dushonesheje amakoti dushonesha metero 3 nshaka kubaza komanda iyi ni santimetero zingahe ni santimetero zingahe inye ni 2 metres et demi kubera iki mu bisanzwe ipantaro uburebure bwo kuja kw'ipanaro baregereje ngaha kuko ibikoresho byinshi urabibona hama bica itwara imetero zibiri kubera iki raba n'ibisusu umenga ni capacitation wago no mpamvu hama urabona costume yo hejuru nawo yambara nuko wabuze gusa ku maboko ya caja mwe na costume nganuko ndayiheruka kuyambara ku irayidi 1997 niyo nambaye ugivize imyaka inga imyaka 2 nari mfite imyaka 2 niyo nambaye ikoti nkiyi imyaka 2 niyo twareho nambaye mfite imyaka ingahe yambiye sase nkandi no je imyaka yiwanje ikinyegetswa
gusa imana umunsi uzofa cyangwa avize imyaka nk'igikona. urumva rero ko twari turi kumukaga umumeze uko we minsi yose wamugwaye igikebo erega ubivuga nk'ubizi mu bisanzwe je arigiye mora mfata position ndi kumwe na kugira segura umuntu unajama imisi yiwe yose yarusheba fama umuseme mwenzako ashaka ko tuyaga neza tuhagararanye unye nka big boss ngabo millionaire ngatuzina rana ngungu ndamwegereye andaba bw'amaboko hari no kubona afite yo kwega nyaga kingo komanda gifutura shira ayo hamba we dusangiye umuceri ni mukishuri umuntu dusangiye abantu b'Imana dusangiye umuceri umwere agira kwirabura none inzobe iragugwa ariko boss banyinjirira mu Burundi hari bashobora kugwana n'uyu mutiba mu Burundi hari bashobora kugwana uyu akamunesha komanda boss uno munsi ufisa kaja mu ushikiriza ugashima mwahawe ndetse ukabwira isi n'abakungu bariko baradukurikirana ikintu kiri ku mutima. Ikintu kiri ku mutima cyambere nuko twoshimira kwanza abafana apana abafana bayihuriro gusa abafana ndundi abafana bakunda ibikorwa by'abarundi abafana kwisinzima iyo bava bakagera urumva turabashimiye kubera iyo bataribo ibi byose nabyo twari gushikako amateka akomeje kwiyandika nyuma yo kutuzanira Silva agashimwe ka YouTube ariko kubera kimwe bamuvuga ngo nyuma yo kubazanira Silva bamutangura muvuge muti cyane ya mbere yatanguye kuba verified mu Burundi ni Ihuriro TV muba mubisimbira kweri doyandi bateka ni jalousie bamuvugira jalousie mu kirundi ni gute jalousie mu kirundi ni gute jalousie ni inzigo ishari inzigo yakazikira ishari rero gari marofu ifu kwanza mutangura muti cyano ya mbere atanguye kuzana Silva Award mu Burundi Ihuriro TV cyano ya mbere atanguye kuba verified mu Burundi Ihuriro TV cyano ya mbere ifise ama views menshi Ihuriro TV subscribers menshi iyo ni video imwe nayikumbuka hii cyano ya mbere ifise ababone benshi Ihuriro TV ariko ibyo byose tukavuga duti dushimira abafana bo babikora sitwa tubikora cyano ya mbere harakana bibagiye ngira mpereze ko cyano ya mbere CEO yaciye atwara ubusanzwe akora wiwe ni Ihuriro TV wali wakibaje shabukuru mbo wenda kuchorera utanichorera yani walifanya sisi kwa sisi avyumvise sisi kwa sisi ego buto amisi ananichanganya arahindura oje buku man yani erekane ko umuntu yambaye ikoti no uvuga ikoti amazi yari yacitse mu rugo yakamye yaje atoze aca yitera kadiodora yasho rero niritara urumva ntuca tuguha nuko umuvomera amazi mugabo sinzi iyo ndobo ugikorera oya just no muvomera kuko simba inchoreke yiwe araguchorera uyu mubaze bukuru buku mwaje nka timu ya Mutamajirari mwese muje namwe gushigikira sinzi ko mwari mufise ubutumwa bwo ko nawe muhava muronka kana ariko murabura uno munsi rero jamaa yenu alipata mwe mukakosa uyu asitari kutushunganisha mugabo amisi bantu b'Imana ndamwishuza amafaranga 1,100 itubanze gusarisha ngaha aha iyo million uri muri moins 100,000 c'est-à-dire 900,000 bafana nje ko najya amadeni ibi bintu murabyemaze kweli Jojo unitizame uache na mdai 100,000 kabisa hapa basa satoa hapa nikupatia Emilio tunagawa basi ndio wewe kata kapande wewe mpaka hapa alafu nirudishie franga yani mimi nibeba kaka ndamna kitu tunapeleka kummonta tunarudisha tena hapa baba unarudisha chini kabisa nitazikulipa huko kuna jamaa asemi jamaa anauza pesa anauza pesa uri kuri mwe ko bamisa adaba guchore hanipi ujaba oya erega namuntu avuga atavugishijwe umwatasi nyene wagasuguru ntatarike ngaha mvuga ibijambo nazo ndabikuye utabimbagije batavuga nugambera abonye igiharuro umuriyoni w'amafaranga peti yangu zoweya tugiye kuronka amamiliyaridi aho nyene komanda urubahutse nyene n'umuntu urafyese unyize peti ko nabonye omenga wagiye mu maneshe kandi uyu muriyoni wagukuye umutima wanyibagenda inde kuri wewe musabe kigongo ubwanwa bwa komanda ni bugufi ubwanwa bwa komanda ni bugufi ubwanwa kuko n'umwana n'ubwanwa bw'iwawe ntibuvaho buri hapa nakwambia kazi ipo wallahi
Emile na nubwa mbere ubonye Emile ayanditse no muhira nogenda nkayandika no kwishuri mu biharuro ntibigeze ubona Emile cyangwa ntiwize yasinize nje no kwiga nje Ngahiga mayata kabiri uyu uyamugiye mu gutwi ngo ngwaze gusokoza ubwanwa gusa burafise fresher ubwo muri bwaka amureke nje kwataka je sinina ngumve ga handika turi babiri my friend ahanyene ngahe ibibazo byose je uzanshaka umunsi umwe tuzokwatakane uyu turi babiri je nabutoyi ndakubwitura uve ngaho umunwa wapfinutse sasa acha kwanza tongeye nk'akantu wumva wubwira abantu bose bari ngaha yabatigeze baronka cyane cyane abatika kwa mutamajira bakupata kubera batarusi kubera kumubinjirira cyane akantu nobabwira asiye kubali kushindwa sio mushindani kwanza rero nje yuko hariyo niyo mpamvu hariyo 01 gushika kuri 9 nani nimbari El Malova amazina mama muyitira niyo mazina abavyeyi baguhaye kwa Matias niyo mazina abavyeyi baguhaye yani umuntu wese amaze kuja imbere ya kamera hari ibintu byinshi ateruza guhindura sanzwe tenda batahura hari abantu bafise oya soda abantu bafise amazina afise iminkanyari nk'impuzu bapfunduruye ahantu nibo baca biyaranja bakaripfunagura bakarishiramo igrife kugira izina ritagara reka twebwe reka El Malova kubera iki wize kurubende umva ibyo onye kora je narakunda ibe wise gute kurubende ndashaka kumenya ikintu kimwe nani ngomba kubaza uyu mutipe ngaha nimba ari kurubende nimba ari inde kurubende igihe uvuka igihe yavuka wari ufise umutwe ungana kunyene amfete igihe navuka nafise umutwe wa mwesheri urakoze ama rero kora gushika ku isi y'Imana shuba kurubere nkabona ibintu bizokoreka mu isi umviriza oya cyambona ibyaha bizobaho icandarira sana kujya kurira n'imitsi itari bwakomere umutwe wacu ugenda umutwe waravyimba hama ukatumanuka nicara sasa kiko urabona hajya kampuni kama kampuni kutoa tunzo hari ibintu petetre bakonta par exemple nk'ubu par exemple barashobora kuvuga ati bon shaka turabe aba artiste b'amahasa par exemple amisi ntashobora kugenda Famba ntazogenda bisubira ko ku bintu byose artiste bafite ubwanwa bwinshi Famba turuzo kujara misi azoje inyuma bisubira ko ku bintu byose baravye kwantu bahaye ubushimo buri ngamwe mwe batavye mufisi oya sikuvuga uko ico baravye YouTube ifise umuntu areha nkibuye baraba muri kundi umuntu afise ubwanwa bw'agasuguru baraba kote zose baraba bakobwa beza bari muri team ego ngijya timu ya Basherari tia kwanza mikro hapa tia kwanza hapa none sijashaka avuge none oya tureke blague umviriza sindavu mukobwa numye mu Burundi ahari kandi azovuka asa n'umugore wanje sisi nta numwe ngijya timu ya Basherari bagiye kuba bo hasisi none harundi urabona kubera iki sisi wenye none sio mudemo bafisa harundi urabona muri timu Gerard none iwanyu bahaye jojo bahaye rega mboya nta muntu bahaye umurongozi mureke kwitiranya ibintu ubise bavuga ngo nduraye komanda chef am amagaye amisi umurongozi amisi tugiye kibazo cy'abadem aho tuhicarire muri Mutama Gerard official bafise umudemu uyu kandi mwiza je sindikunda guponda sisi je no avenue virana nakusikia kurejo jana kusikia oya nabachama baraniganye rega ntabyo muzi mwe bariganye kakunda cha kusoma pamoja wote none urabyanze ko biga ababosi tumenyane oui monsieur le ministre ego tumenyane Mutama tumenyane turi muri interview ngaha monsieur le ministre aha turatsari muri interview ngaha indani webwa ministre ego aha muri interview tuko turakora interview monsieur le ministre ego tumenyane kabisa tumenyane ego sava uno musi shira kona gafaransa sava umvise ministre y'amashoro telefone ku muntu afite agatelefone nkaka ini yakazi bakwereka telefone yiwaje ga wa mugabo iri telefone yakazi nabonye nimero handitse Clover wewe wabajije ikibazo umugabo wagumya gutera amajambo kuba ihuriro TV yaho agashimwe nuko bamaze gukora ibintu byinshi ayandi ma TV yatarakora
kuba mutima yahawe agashimwe nuko uyu mwaka yakoze cyane je pense nkuko bo babikonse paraporo y'abandi kuba Fanny Lavine yahawe agashimwe nuko yakinya amareresi paraporo y'abandi uko niko bagiye barabikonta je pense ko ari uko uko aririmbisha kuko umukire bagumba hariho abantu akabazo ka nyuma kugira ngo ntivyaducine ahubwo byaduhaye courage tuti natwe nivyagaruka bikaza ku mwaka tuzobe turimo arwijambo ko mukwe kuboko rega uragira uko amakacara tubaze akabazo ka nyuma kugira ngo tugende kwita ministre ari hanze yagende kwita ministre ari hanze hari abantu ngaha anye muri salle hakomeje kuvuga amajambo atandukanye bavuga ati hari abantu baronse abandi barabura ababuze aribo bari babikwiye sivyo singi umuntu waje ngunda kuvuga umuntu ndavuga reka ndudurire kutaraheza bafana mukabona yuko ihuriro TV tariga kuye kajya gashimwe akumuriyona ka mubivuge vraiment nzosubiza igice cyayo nimba hariho cyano ya produce nka ihuriro TV isanzwe igira ibintu by'amareresi babivuge tubisubize ibintu by'abandi ntibavuge ngo twabitse tutabikwiriye eske bafana ntabyo dukwiriye kwere guhabwa akagashimwe kwere kibazo wacumbise inyishu wayironse sindaheze ikibazo cyane cyane ikibazo kwaza gihagara kuri aba bagabo babiri kwanza nibo banyishura mugende wapi urumva hama amajambo aravugwa ati hari n'abandi bantu so umuriyoni abandi baronka sengsa hari warose sengsa ari kuronka umuriyoni undi akaronka on a partagé ba partage ni 500,000 abakinyi b'amareresi cyangwa amativi sasa bamuvuga ivyo mwumvise abajournaliste ndabakebure mwebwe muteranya abantu muzi ko muko murarondera base mukazi orke muko muracafuza akazi aya Okay. Nuko bo. Oya, je kintu ashaze siguteranya ahubwo ni kubone kugira ngo duhe umuca abantu bariko baraturaba kubera ko hari nk'uwavuga ati par exemple nk'abaje numvise abantu benshi batandukanye bavuga ati mutima yaronse 500,000 sivyo bivanye nuko ariko arakora cyane tubone umwe yuko yarakwiriye ujya muri yone ariko nshaka kumenya n'ivyumviro ndashaka ngire nawe wabibona bivanye nuko siguteranya ni ciyumviro kiba gisanzwe ico kibazo ngene no cishura abateguye ihiganwa bavuze bati nje ndagitiganwa kubera twaje nga tutazi biri bubereho sibyo rero abateguye babivuze neza baravuga bati umukomedien araza kuronka 500,000 aza ku hamagagwa ngaho imbere umukinyi wirerese wari we wese ntabonye ko hamagayigwa Isaac none baruhaye umuriyoni none gwa Isaac 500,000 oya ni umuriyoni baca bavuga bati abakinyi b'amasinema ni umuriyoni amacano Chano yabaye imwe none hari indi wabonye twayiganye nayo nga rero bavuga ati Chano turayiha umuriyoni nayo nyine rero ibintu ndibaza byateguye neza ahubwo babiteguye neza gusa ikindi kintu twokongera kuri ico kintu wavuze nuko n'amakampuni yandi yo kwikebuka urumva akabona yuko hari ugwaruka ruko rurakora rukene support yabo urumva badutera intege nk'uyu yatanze umuriyoni ejo hozunda agatanga miliyoni zingahe akazunda agatanga ka déplacement kuri Chano akazunda akavuga ati njewe uyu mukinyi nje shaka mbere mu brand ambassador nzo ndamuha miliyoni tungaye ku kwezi niko bakinyi batera imbere mu bindi bihugu urumva uzoraba akarore nko muri Tanzania tubagire publicité yagusa uzoraba ama publicité acha kuri Wasafi Wasafi si Chano ya mbere kuri kigwa muri Tanzania hariho za Mirari ayo akuzoraba amacana amanuze nyama publicité achako urumva uzorabe ama publicité acha kuri nuzenyi ijya Chano yanuze Mirari ayo uzoraba ama publicité achako bafata ikiganiro nk'uko tuko turagira ikiganiro bakavuga bati tunarudia baadaye acha tuingie kwanza kwenye biashara publicité we kaja na kanoti n'ubundi konsigama barashari baki mu Burundi hafite amakampuni menshi cyo gusaba uyu mutipe ko yashabaye nyinshi ndatanga kumva akamoto gahinduka duheze nukuri kandi wewe uyu yaterezo kumva cyane kuko amazuru yiwe ebana ari urabona amazuru aha urabona niyo mpamvu aterezo sindikeza ko zibasha TV Ashaline atari nanje kamanda kabatera savye ko norangiza iganiro kubera ko amazuru ari karama gutera cyane sindikarishesheti bakuye mu kiraro none nk'ubu duhagaze turiko turavugana tugasha dusura twese akakubwira ikibazo nageze kugira ikibazo mu bintu byatumye nipakiza cyangwa nje muri otrako
naragiye muri rotrako ya Kanyosha ico gihe nari mu Kanyosha bamwe baraja bafata hejuru urumva rero kujya bafata fre nabakubita mu maguru kumbere simenye bari imice yajya muri ville amanga barasura byose umwe ari imbere yawe nkawe umwe yakubita soprano undi alto undi tenor undi pasi nukuri nururutse ntarajya ahongera kubera iki ubugufi ariko hamwe buranakiza ubugufi ni ingwara n'abarundi babivuze yego kese bakoze ba Shayia TV mwakoze gukurikirana kandi nongeye nkize kandi amisi ihuriro TV yose muri rusangi kugashimwa bahawe nongeye ntari ntige nabandi bose bataronse bariko barakora yuko ejo ni heza niho bakwiza bose guys nimushavure no kwiza bakubwo bari kuri protocole ibidaje ko batabira amashishi babitwarana mama yes amisi ndabashimire cyane papa ndagushimiye El Malove nk'akajambo wosigira ka aba kolege bawe bakaze aba turumvikana sana abakolege uraraba neza uzoba uraba usiga ubasohoye gusa uzoburaba neza commentaire ya mbere ijako Huriro TV rero aba anye barakora urumva hari n'urundi rwaruka ruko rurakora urumva sibo bonyine bako barakora rwaruka nigwishi ruko rurakora sitwe twenyine twarusa agashimwe ngo twijajara ngo twe dukora twenyine oya abariko barakora ni benshi urumva nawe ngaho uri kurakora urumva rero akajambo babwira gusa tutumiki twachemane n'ututumiki urumva tureke amajambo dukuri ibikorwa bibe byinshi twinumire nje niko nibera je ndibuka muri ibintu byegeze kuba nta muntu yigeze abona interview wanje gushika no batangura kwibaza bati ujamaye ni mwehu nini je nta majambo noja kwicisha abanyagihugu ahubwo ndabicisha ibikorwa yego butoyi nawe bukuru sawa bukuru sasa uyu bukuru sasa ndashikana shika tuivo aya bukuru turabashimiye cyane bakunzi ba ihuriro aha ni muri ihuriro cyangwa muri Yashali bose bakunzi ba Shali TV bakunzi ba Ihuriro TV bakunzi b'abarundi bakunzi ba Mutamagerari official nukuri dushigikiranire mu ncamake hama murakoze cyane nukuri turabashimiye cyane gusa sinoheza navuze ko i Burundi nukuri uburundi bwubahwe bwaragerageje kurondoka nukuri urafise abana beza vraiment nawe kama sawa maraba hariya urafise abana beza asante sana wase naje kana bashimye kuba mwadukurikiranye akayashu kabize kari keshi umenga abantu se kwa amazi ariko kandi wari umunezero ntangero udasanzwe turi mu kazi imana baduhezagire cyane we love you